tugeze kubona post ya D1 apostinga muri kumwe aravuga ati ese niyahuze no muntu D1 avuze iki kuri rero yagiye post yarasikiye cyane ego benshi bagumye babivuga umusheri wa D1 ariko je ndi marié je ndi marié si umugabo umwe n'umwana umwe uramba barira ndakakubagiye kubera ko karasirikiye karatrending ego ni bimwe nyene bakunda kuvuga ngo turi muri entertainment bona yuko barakunze igikorwa c'umuririmbyi August Burundi urabona ko n'umuririmbyi wacu August Burundi wo muri Rebe Company asanzwe ubunye abarizwa muri iryo shira hamwe Dikobu rero barabonye igikorwa ari karategura baragishima baragikunda baca bifuza yuko nabo nyene co bogifata mu ntoki nkuko vyagiye bazwa benshi bibajije ati mbega isabukuru dukunda Burundi ahantu hazoba hariho ndetse hari umunyarwanda numvise avuye mu Rwanda Kibonke Clapton Clapton Kibonge nawe azoba yahishikiye Yes, hello my people, hello bakunzi ba Star TV, hello bakunzi mudukunda, hello bakunzi mwamaze kora subscribe kuri Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody. I love you too if you love me, if you don't, I don't care. So, mugambwe bwa Star TV numwigeme novuga ni kunchuro yiwe ya mbere ariko numwigeme amaze kora byinshi bitandukanye. Ni gikorwa novuga ko twazindukiye muno munsi ariko ico gikorwa bibaye ngombwa ko ndagishikiriza abakunzi ba Star TV badukurikirana. Abakunzi bakunda ibikorwa by'iwacu, abakunzi batugize twebwe ico turi, abakunzi novuga yuko bakunda buri murundi wese. Gikura umwigeme ari imbere yacu numwigeme yambaye agapira of course kariko idrapo ry'u Burundi canke ingoma iriko igicapo cy'idrapo gihugu cyacu Burundi ciza cyane isabukuru dukunde uburundi nimbura umurundi utegezwa gukunda igihugu cyakwibarutse nimbura umurundi utegezwa gukunda igihugu cibarutse mama wawe ndetse na papa wawe canke bavyara ndetse nabandi batandukanye so kunchuro ya mbere mbwa bwa Star TV reka tumwakire bamwita Elodie yakoze ku masamiriza atandukanye yakoze henshi atandukanye amaze gutegura ama evenement menshi atandukanye ariko kuno munsi reka mvuze umwanya muremure kubera ko byabaye ngombwa yuko ndamu president abwira mu mumenye naho byinshi aza kuvyivugira kuko umuntu wese afise byinshi ashobora kuvuga biruta ndetse n'ibindi ko ndavuga karibu cyane mbwa bwa Star TV Elodie urakoze Starboy doshipa umeze neza meze neza usa neza urakoze cyane harakantu uri mu mwambaro nyene w'u Burundi nyene cyaba ibintu vyiza cyane gusumba oya ariko mu Burundi apana nagura mu white ariko novuga yuko uri mu white mu mutima iyo umuntu ameze neza mu mutima novuga yuko abayera ariko nshobora no kuvuga ko ndi umurundi nkaba n'umurundi mu mutima kubera ko n'abantu tumeze neza Elodie ramutse abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana na cyane abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane ni Elodika amazina y'abavyeyi ni Elodie dukundana ariko benshi banyita Elodika canke MC Elodie cyane nkaba dumenyesha makuru nkaba kandi ndi na manager umurivyi yitwa August Burundi nkaba mpagarariye n'ishirahamwe giwe ryitwa Irebe Company ahagarariye n'ishira hamwe bita Irebe Company novuga yuko ni kimwe mu gikorwa novuga yuko cyatuzindukanya hano kugira dukore ibikorwa Elodie ndakubwire ko umukozi wanje agukunda cyane yo nanje ndamukunda cyane nuko ntamuzi gusa ntarakunyereka ndakumviriza ikiganiro cya kuri iteka aravuga ati yo Elodie ndamukunda yagiye hehe turi mu kazi urabibona yuko ibikorwa ari byinshi cyane ubumbarizwa cyane muri Rebe Company kugira ngo tube turiko turategura ibikorwa byinshi cyane urabona ko turi muci reka mvuga ati igikorwa tuzindukanye hano ni igikorwa novuga Irebe Company fadikanije n'abandi bantu batandukanye ni igikorwa novuga ko tugeze gukora conference ya mbere uno musi twaje gukora conference ya kabiri kubera ko gukora conference ya mbere kiriya gihe uno musi mukaza n'indi conference ya mbere yari Irebe Company fadikanije na radio television by'igihugu ariyo RTNB twariko turategura isabukuru dukunda Burundi twarabashikirije byinshi ahubwo namwebwe mu bishikana kure no musi conference yindi yari yo kugira ngo tubashikirize kubera ko ishira hamwe ryacu isabukuru dukunda Burundi bambe igikorwa cacu isabukuru dukunda Burundi caragomwe rigomwa n'ishira hamwe yitwa Dikobu barakunda igikorwa Dikobu si wa diaspora association y'aba diaspora of course ncanda bibona bona yuko baba USA bona yuko barakunze igikorwa c'umuririmbyi August Burundi urabona ko n'umuririmbyi wacu August Burundi wo muri Rebe Company
asanzwe ubunye abarizwa muri iryo shirahamwe Dikobu. Rero barabonye igikorwa ariko arategura, baragishima, baragikunda, baca bifuza yuko nabo nyene co bogifata mu ntoki. Nkuko vyagiye bazwa benshi bibajije ati mbega isabukuru dukunda Burundi Dikobu yarariguze. Isabukuru dukunda Burundi kuko kumwe ariko Dikobu kundi koko ariko RTN. Ego isabukuru en fait isabukuru dukunda Burundi yari yateguwe na Irebe Company. RTNB iza ishigikira uwo muririmbyi nko kwapfuya umuririmbyi August Burundi. Aho rero ari naco gituma bariko bararitegura mu nyuma haca haza Dikobati ariko August Burundi bikogo uriko rakora tuko turabishima nkuko mwavyumvise yavuze ko bari bafise iciyumviro nabo co kuzokora igiteramo c'akaranga ariko bacashima ivy'umuririmbyi August Burundi arimwo ko ari muri Dikobu ati ntitwokora bibiri bitandukanye ariho habaye ibiyago kuserukira Irebe Company ariwe August Burundi n'userukira Dikobu ariwe Samuel barayaga ibikorwa bigenda neza ishiramwe Irebe Company ishima guhereza ico gikorwa Dikobu kugira ibandanyirize aho yarigejeje ariko nkuko twabishikirije ishamwe Irebe Company izoguma hafi y'ishamwe Dikobu mu gutunganya kino gikorwa gushika ku musozo na cane yuko masezerano namwe bagiranye muri ivyo Gas Burundi bas twasavye cane yuko igikorwa isabukuru dukunda Burundi coba igikorwa c'akaranga coba akaranga 100% ijana ijana kuva ku ntango gushika ku musozo yaba abazoperforming uwo munsi ndetse aho na Dikobu yacishima ibikorwa Irebe Company yari kirategura icishima ko yuko atavyinshi canke ivyo yohindura ari naho mwagiye mu vyumva userukiye ishamwe Dikobu yashikirije ijambo turaricishamwo mwavyumvise yuko Irebe Company rero na ishamwe Dikobu nta kure na kure biri ahubwo bagiye gufashanya nubwo ari Dikobu ubiri kirategura igikorwa ndetse na RTNB citwa isabukuru dukunda Burundi Irebe izoba hafi yabo. Uvuze ati dukunda Burundi ncamvuga ati camvugira canke bamwe bakurikirana Star TV batari mu Burundi novuga yuko ndetse niyo show yateguye izo batariki 12 batazoba bahari kugira bibonera ivyo birori. Mbega ku bantu ariko baradukurikirana canke ku bakunzi ba Star TV batari hano mu Burundi tikamvuga ati hari abazari za Arabia Saudite muri Europe ndetse na USA ni yahe avantage kuri bo na cyane ko batazoba bishike muri ico kibanza kugira ngo kunda uvugira abo muri Arabia. So James abantu benshi bankurikirana kubera ko ngerageje kuraba statistique ndabona Arabia Saudite za Oman barankurikirana za USA eka mvuge no mu Burundi ndashaka nyene numve ko noja mu kibanza cabo kubatazoba bari muri kino kibanza kugira bakurikirana iyo show bibafasha iki ivyo muri ko murategura canke ivyo muri ko murakora. Isamirizi televiziyo nationale ariyo mvye yandi maradiyo mvye yandi mateleviziyo ariyo RTNB izoba irikura irabikora kugira ngo abatashoye gushika bazobibone ikibiriraho. Reka tuvuge ku batobiraba nabo kubera ko ikintu cyose niyo utakiraba abatobirabo badakunda Burundi ushobora kubura umwanya wo kubiraba bazobibona bukeye hari ikintu bizoja ku mbuga zigiye zitandukanye Western Boy ushobora kuhashika ukabicishako kandi urumva deje nawe uzoja gushika isabukuru dukunda Burundi niwaja ukavuga ati iki gikorwa kuri Star Boy TV bazokibone nibikorwa vyiza rero nibaza yuko abatazoshobora gushika ari hanze y'igihugu bazobibona ku rubuga rwa radio television vy'igihugu ndetse anabibone ku rubuga rwa Irebe Company ndetse abibone no ku rubuga rwa Dikobu aho ndiko ndavuga nyuma y'ico gikorwa nyuma y'iryo sabukuru ariko mpamagara n'abarundi bose bari hano mu gihugu c'u Burundi ntibatangwe baze bahashika iyo tariki 12 z'ukwezi k'umunani kuko azoba ari gikorwa ciza cane gihamagarira zina murundi wese yishimira kanakunda igihugu ciwe kugira ngo dushobore kuko urabizi yuko ahantu hari imvyino hari ahantu hari nka abalak umugwi lakozwazo ahantu hazoba hari trupa magaba ahantu hazari ingoma zo muri komeza karanga ahazobona hatuko turatwengana mutima ahantu hazoba hari Auguste Burundi ahantu hazoba regimo ahantu hazoba hariho umwigeme mwiza azoba ariko arivuga amazina mu buryo bwa n'ubu ari bwo Islam ahantu hazoba hariho ndetse hari umunyarwanda numvise avuye mu Rwanda Kibonke Clapton Clapton Kibonke nawe azoba yahishikiye sinzi nuko mwabonye buherutse
twari uherutse kuri affiche ntago yarari ko ariko no munsi mwashimye ubu unye twashimye kumwongeraho kubera ko twe twagize umukomedian ariwe Kigingi ntivyabaye bigikunda kubwiyo tariki nkuko twababwiye itariki yabaye ihinduka kare yari 19 ubu ni 12 ariko turavuga ati twari duse n'iciyumviro ajya muri ivyo Gas Burundi afise ivyumviro vyinshi vyagutse kuko icivugo cyo kenshi yavuga ati isabukuru dukunda Burundi ni dukunda Burundi tukundishe n'abanyamahanga rero numva deja haje umunyamahanga avuga ati nanje ndakunda Burundi ariko aratwenza abantu ababwira ivyo Burundi urumva ko ari gikorwa ciza cyane rero mpamagara we Murundi ntuzutangwe mu gihe n'abanyamahanga zo bahishikiye kugira dushoye kuryoherwa no munsi rubise abakomedie benshi mu gihugu cy'u Rwanda kandi babizi ndetse banabikora neza ndetse n'akanyombya herukino aho yari yitabiriye umukozo festival kandi yari yaje mu vy'akaranga ni giki cyatumye umumva yuko umuhamagaro wanyu uja kuri Kibonge Clapton Kibonge of course mu Rwanda hari abandi bakomedie bashoboye mbegani ni wibi vyumviro canke byabashize hari abo twagize ugasanga umwanya ntuhuye n'abandi twabona yuko kumbure uwo mwanya imyanya yari igoye ariko Kibonge wewe iciyumviro yagifashe nka nkama kandi aragikunda hariho umuntu ushobora kubwira ati uzoze mu isabukuru dukunda Burundi abati kuza gukina kandi urumva twambwiye ati nukuyumviye ukavuga ati nyene nugukundisha abarundi abanyamahanga rero Kibonge nuko twabonye yuko numwe mu banyarwanda nawe benshi akunda Burundi rero aravuga ati jewe nzoba mpari so uvuga ko nabandi kuki tutiyumviye bande ariko hari na benshi twiyumviye umwanya batazoba bahari ba masamba bari kuba barimwo nk'umunyakaranga wo mu Rwanda ariko umwanya w'iyo tariki 12 niwo wari ugoye cyane uno munsi nshonje ndaja muri restaurant bwira mfungure nimba navuze ati dukunda Burundi bisigura yuko hari ababwanka icyo kintu kugira kize bisigura yuko ari cyo mwabonye kugira mwumve yuko mwozana gukunda Burundi hariho ibintu bimwe bimaze kwa mu buzima bwawe ukabona ati irevye bano bantu ntibakunda Burundi dukwiye kubakundisha igihugu cyacu no mwagiye muvyumva ndetse n'abanyakaranga bamwe bamwe batandukanye n'abandi bagiye bagaruka ku kintu citwa ishari hagati y'umunyakaranga n'uwundi cyangwa kumuririmbyi n'uwundi cyangwa mesha makuru n'uwundi kandi nawe urabizi haba mashari ariko kuvuga gukunda Burundi kuvuga ko n'umuntu atabukunda ariko umurundi akunda Burundi nuko ategezwe no gukunda mugenzi we iyo ukunda mugenzi wawe havaho bijye vy'ishari havaho rujya gwanko gubusa havaho kwa kwinubana rero kwicumvira umuririmbyi Gase kugira kize afise n'indirimbo yitwa dukunda Burundi iyo ndirimbo irimo amajambo agiye atandukanye anwanisha abarundi kuja hamwe rero nico cyumviro cace kiza cyo gukora iyo sabukuru rizohuza abarundi n'abanyamahanga kugira n'abarundi baba hanze basubira banwanishe hamwe n'abandi basanzwe baba hano mu gihugu cy'u Burundi rero cyumviro caje ari kugira ngo na wa wundi akunda Burundi niyumve ko umurundi ari mu mahanga adakunda igihugu niyumve ko uri hanze y'igihugu uburundi atakibubazwa ahubwo tuje hamwe twese twumve ko Burundi tubukunda kandi ari twebwe nyene ubwacu dukwiye kubukundisha abandi nini n'abantu bavuga ko president nyene cyubahira arafise mu gihugu ca leta zunze ubumwe bwa Amerika August Umenga niho yarari niwe yagiye no kumwakira hari n'ibindi bikorwa byinshi mugiye no kubona August zobonekamwo kuko kenshi ni no muri rinja akunda kwizegwa kwakira abanyecubahiro hariya anye muri leta zunze ubumwe za Amerika kubera ko yihaye intego yo guba yafashe intego ya mbere yo gukundisha abanyamahanga igihugu cyacu Burundi ndetse no guteza imbere no gushimangira cyane kubijanye n'akaranga ku Burundi reka ngwereze umwanya usi nuhamagara abakunzi ba Star TV ko badukikana cyane abari mu Burundi no hanze y'igihugu kwera ko byose ni by'iwacu niba turi abarundi tegeza gushigikira ibikorwa byo mu Burundi dutegezwa gukunda igihugu cyacu of course karibu sana kugira dusozere dukoze ikiganiro gito cyane ni kugira duhamagare buri muntu wese gukunda igihugu cyacu Burundi na cyane ndetse no gushigikira kino gikorwa kigiye kuba itariki 12 hano muri Arena reka mpamagare abarundi bose urabona ko tuzoba turi no mu ndwi yahariwe mu diaspora nko bivuga
Murundi aba mu mahanga ndabahamagariye mwese kwitabira ico giteramo kuko nagenda kubwire ko we Murundi ca munyamahanga uzoba uri hano mu gihugu cacu Burundi nutashika mu kibanza citwa Arena itariki 12 z'ukwezi k'umunani hari vyinshi uzohahombera kuko hazoba hari abarundi benshi ndetse hari n'imigwi gitandukanye biciye mu karanga kugira ngo bashe kunwanisha hamwe abarundi hazoba hari umunezero ugiye utandukanye biciye mu baririmbyi bagiye batandukanye bakaranga biciye mu migwi ndangakaranga ndetse n'abandi barundi benshi ndabibutsa ko hazoba hariho n'abandi baririmbyi bataririmba karanga ariko bazoba baje gushigikira abanyakaranga biwacu mu ntumbero yo gukunda uburundi rero mpamagarire ni tariki 12 nkuko yabivuze z'ukwezi k'umunani hano kibanza ni muri Arena kibanza benshi bakunda kuvuga ko ari Avenue du Congo uciye kuri ambassade ya Avenue du RDC RDC benshi barahazi muze muhashike bizotangura igihe cy'isaha 11 aho 11 hazaruka karavuza mu DJ 12 ingoma umurisho w'ingoma wiwacu Burundi uzoba utanguye kuvuzwa hano muri Arena dushimire cyane ishamwe dikobu cyane nk'userukiye irebe ndabashimira cyane ku gikorwa ciza ubona yuko bama bariko barabikora mu gushigikira migwinda mu gushigikira abarimvya karanga mu gushigikira abarimvyi biwacu ubona yuko banashimye gukora kino gikorwa tubashigikire rero tuze habe turi benshi cyane abarundi n'abanyamahanga ariko inyuma y'iki gikorwa ngenda ndakubaza akabazo k'amatsiko katari kuri bino nyene novuga yuko vyatuzanye kubera ko niho ndakuronkeye twateguye ikiganiro kenshi ariko bigafa umuririmbyi D1 ni umuririmbyi ukunda cyane wigeze gukora muri Iteka FM baragukunda wari ufite ikiganiro kiryoshe novuga yuko wari ufite abafanzi benshi batandukanye tugeze kubona post ya D1 apostinga muri kumwe aravuga ati se niyahuze n'umuntu D1 avuze iki kuri Erodi numuririmbyi w'umurundi nkaba ndumurundi kandi nari numumenyesha makuru ni numugenzi mugenzi post yarasibye cyane ego benshi bagumye babivuga umusheri wa D1 ariko je ndi marié je ndi marié umugabo umwe n'umwana umwe urambabarira ndakakubagiye kubera ko karasirikiye karatrending ego ni bimwe nyene bakunda kuvuga ngo turi muri entertainment tushaka kuba twariko turayagwa kuko D1 sanzo ndi n'umufana wiyo ndakunda ibikorwa n'umpeti azi kuririmba kenshi cyane na usanga na supporting ibikorwa vyiwe cyane ari nayo mpamvu kwifotozanya n'umuntu Star Boys shaka kwifotozanya wewe iyo ntagira umushinga ntahabitahura kiyagena ari kwahuka ege yaciye agaposting ati bana jengira niyahuze no muntu D1 ndamuramutse cyane ndaramufana cyane kandi bagenda bakurikirana igikorwa cyo ni temperature ariko hagati yaho bakurikirana niki kogwa cy'umuririmbyi twa August Burundi cyitwa Mutima amaze kwikurikirana nimba ndamaze kwikurikirana ariko nimeze neza cyane se n'amasana mumeza cyane Fatare August basohora umuziki na D1 ibintu bigende neza bizokogwa dufise akazi kenshi cyane muri iyi nompera y'umwaka muri Rebe campaign bice mu kumuririmbyi August Burundi kandi rero August Burundi agashika hano bitega ibikorwa vyiwe vyinshi muri Irebe Erodi reka ndagushimire ku mwanya wawe muto novuga n'umwanya ngira akamaro kubera ko hari benshi badukurikiranye hari benshi batari baronse ako kajyo ko kugira bakurikirane no conference de presse kubera ko twe tuza nk'abanyamakuru kugira dufate ivyabere muri conference de presse ama den tubashikirize Imana igwezagire cyane ko n'umwanya muto waduhereje ariko muto ufise akamaro kubera ko utubwira ati gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi of course aho tuba turi hose le diaspora ni benshi cyane bazi gukorera imigambi mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuki tugiteza imbere igihugu cyacu bagenda gukora mariage mu Rwanda ntibashike mu Burundi haze mu Burundi hasa neza hari imbyino ndangakaranga yeah of course bakunda igihugu cy'iwacu bisigura ko ni ikintu gikomeye cyane Imana igwezagire cyane reka ndabashimiye cyane Star Boy muri Star TV turakunda cyane kandi Imana mukomezagire nawe urabizi ko ndumufana wawe nawe ku buryo mushigikira impano zose ataco muravye ariko ndanabasaba n'ikintu kuri Star TV mushigikire akaranga n'imbyino z'akaranga abanyakaranga mushigikire ndetse nk'uko mushigikira n'abandi baririmba nibadushikire byose bizogenda neza cyane asante Imana igwezagire thank you so much